Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahimwiriwe tutanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nange Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kuri yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende bashikiriza vyinshi cane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru tuba twatoje mu buryo bwimbitse amakuru tuba twigire ku rubuga rw'intambara maze tukavuga ngo reka tubashikirize maze namwe mubashe kuvyumva gatanu kuri gatanu n'ivyishiro mwubwiriza cane bikubiyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva na rimwe ndakubwiriza biriko biravugwa mu komine atandukanye hano mu gihugu cacu co Burundi mwubwirize biriko biravugwa ku rubuga rw'intambara ubwo ni muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ubwirize biriko nyene biravugwa n'ahandi hirya hino mu gihugu c'u Rwanda muri Uganda Tanzania Kenya n'ahandi hirya hino muri Afrika ntibaguye ko ubwirize biriko biravugwa mu bihugu vyo makungu ya Korea cane mu bihugu vy'ibiyaga binini reka ndakengurukira wajije gufyonda sabone we amanota azuka jambo ko mutukanitse sabone ugafyonda ko ndetse amana gufyonda sabone kandi ukebuka kudusangiza n'ibitekerezo mu ngingo nkuru idoni d'amakuru yanje rivuje kwibanda ko ndakuburiza ko kurya witwararika inyubako yawe kube ariko witwararika ku nyubako rusangi iyo ni imwe mu mpanuro Ephraim ndi kumasabo buramata w'intara ya Muramvya yahaye abene gihugu kuri uyu wa 11 Rusama 2024 aho bari bitavye ibikorwa rusangi byo gushira isima ku biransi bishasha vya Ecovo Kivoga ya kabiri ya komine Mbuye iyo ndongozi hamagarira kandi abene gihugu kudasamara no gukora neza amabarabara yononywe n'imvura batangure bazibire ibinogo kuko umuntu areka ku bizibira ejo bikamugarukira ko igihe akeneye kubw'amagara amukubise canke akise uwiwe agira ati muri ico gihe imodoka ibuze uko ihashika biba ibibazo bidasanzwe ndaza kubigaruka nyene mu idonedo y'amakuru naguteguriye yongera kandi nkubwirize n'ibindi biriko biravugwa cane nkubwire ko hari abiha amahangiro yo kutazokwigera barara badasomye utuyoga ariko ihangiro ryayo ryobaye iryo kuziganiriza umugambi mu buzima kwiha ihangiro rirashe niyo nzira yo gutsinda ubukene bishikirizwa na Donavine niyongere ikejera c'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu aho yafata ijambo nk'imvukira y'intara ya Muramvya mu bikorwa rusangi vyo mu gusiga ibirasi vya Ecovo Kivoga ya kabiri ya komine Mbuye kuri uyu wa 11 Rusama 2024 navyo nyene ni mwidonedo y'amakuru naguteguriye nimbwe kandi gitoro kiriko kiratangwa mu ntara zitandukanye aho muri Makamba ukwezi kwari guheze nta gitoro gitangwa ariko mu gitoro co kuri uyu wa 11 Rusama 2024 station umuco umwe kuri zine iri mu murwa mukuru niyo iriko iratanga igitoro co ku bwoko bwa esasi aho bavugwa ko baronse amaritiro ibihumbi 10 kozi naho nyene kuva kuri uyu wa 9 2024 baratatanga igitoro aho ku munsi w'ejo hari abaronse station imwe ariko uyu munsi hari n'iyindi yaronse nibo banza kuva uyu munsi mu gitondo bariko baratanga igitoro naho kuri station ya Bobopo abagendesha imiduga n'amamoto barashima kuba bariko barahabwa neza igitoro bagashima kandi ukungene abajejwe umutekano bahagarariye iryo tangwa ry'igitoro byicane kuri iyi nkuru ndaza kubigezaho mu idonedo y'amakuru naguteguriye ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko none ibanyi y'isi iteguriye gushikira umugambi w'igihugu nyine ibanyi y'isi iteguye gushyigikira umugambi w'igihugu w'imbona kazoza igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060 itariki ya 10 Rusama 2024 harabaye inama ya
ahuza Uburundi n'ibanki y'isi yose Albert Shingiro arongoye ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu amenyesha ko ivyo inama yatunganijwe na leta y'Uburundi hamwe n'abanki y'isi agira ati muri iyi nama twarahamagariye wabafasha Uburundi gushigikira ishirwa mu ngiro ry'umugambi w'igihugu w'imbonakazoza igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060 cyeshane kuri no nkuru ni mwidonido y'amakuru no guteguriye ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se nimugoroba ariko nacato mudafata iminota batarenze 10 cyangwa 15 gusa guvire byisha amatwi yawe atigeze yumva idonido y'amakuru ni mukanya gato cyane kuri mukuru nje nyine bariko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi bawe kazi akazi mwidonido y'amakuru hamwe nanje Bunyoni umugenzi reka nangure kuri iyi nkuru nkubwiriza yuko uramatari Ephraim Ndikumasabo yavuze amagambo akomeye cyane aho yabwirije abaturage ko kurya witwara ku nyubako yawe kuba ariko witwara ku nyubako rusangi ivyo ni imwe mu nhanuro Ephraim Ndikumasabo uramatari w'intara ya Muramvya yakaye abene gihugu kuri wa 11 Rusama 2024 aho bari bitavye ibikorwa rusange byo gushimira isima mu birasi bishasha vya Ecovo kuvuga ya kabiri ya komine Mbuye iyo ndongozi hamagarira kandi abene gihugu kudasamara no gukoza neza amabarabara yononywe n'imvura bitangurire bazibire ibinogo nkuko umuntu areka kuzibira ejo bikamugaruka ko igihe aherekeye kubwamagara amukubise canke yacitse uwiwe agira ati muri ico gihe imodoka iboze uko ihashika ibibazo biba bidasanzwe guca no gusibura imikebero muri ico cindi gikorwa Ephraim ahamagarira bene gihugu gukora kuko umuntu abifata bimenerwa baca imyaba bagatwara agaca aja gusaba imfashanyo mucise kurya ivyo bimbuye mu mpeshino mu gasi gusa ariko naho nyene ni igikorwa bafise imyaba baje kukivi barimwe ahantu hose bashoboka kugira umwimbu ntiwigere ubura mu gisata c'umutekano buvunira akagohe abanyagihugu ko kuvuga dawe na twese canke mwaramutse Maria bidakwiye ngo abantu bace bararamira ahubwo nyabona ngo mu budasa bwabo ngo babumbatira amahoro bakongera bakayateranira ngayo ngo korero nyene vyabaye vyiza cane muri iki gisata nyene nubira kandi nkubwirize ko none hari abiha amahangiro yo kutazokwigera barara badasomye utuyoga ariko ihangiro ryayo ryabaye iryo kuziganira amabi mu buzima kwiha ihangiro rirashe niryo nzira yo gutsinda ukene bishikirizwa na Donavine Niyogere icegera c'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu aho yafata ijambo nk'imvukira y'intara ya Muramvya mu bikorwa rusangi vya gusiga ibirasi vya Ecovo kiyovuga ya kabiri ya komine Mbuye kuri uyu wa 11 Rusama 2024 ati turi ku rugamba tugwana n'ubukene umwene gihugu wese haba mu burimyi mu bworozi eka n'ahandi akwiye kwishiriraho amahoro mu ntumbero yo kwenyera umwimbu umuntu ntagume ari hahandi aho gutera intambwe nayo Ndarisasire Everine musenateri wa komine Mbuye ashimira ibiro vy'umukuru w'igihugu ku ntererano y'isima n'ibisakazo vyatanzwe ngo inyubakwa z'amashure ya Ecovo zivuga kabiri zari zabomotse mu 2017 zisubirize zubakwe kuva mu mushinge iyo ndongozi yari yagize ati igihe iryo shure ryasenyuka abana baciye baja kwiga mu biransi vya Mukama batijwe na paruwasi mu nyuma navyo vyasenyuka ubu bakaba biteye urwego turashimiye abantu bose batanze kubw'ibi biransi bine biriko birarekezwa ariko kandi tugatera akamo nabo bose babishoboye kugira ico bakoze kugira ngo haboneke akindi kiransi n'ibiro vy'umuyobozi ngayo ngukora nyine vyabaye naho vyiza cane nubira nkubwirize yuko ibanki y'isi yateguriye gushikira umugambi w'igihugu ibanki y'isi yateguriye gushigikira umugambi w'igihugu w'imbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060
itariki ya 10 Rusama 2024 harabaye inama yahuza Burundi n'ibanki y'isi yose. Albert Shingiro arongoye ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu amenyesha ko iyo nama yatunganijwe na leta y'u Burundi hamwe n'ibanki y'isi. Agira ati muri iyi nama twahamagariye ubafasha Burundi kwishyikira ishyirwa mu ngiro y'umugambi w'igihugu n'ikazoza igihugu cifashe mu 2024 yateye imbere mu 2060. Audace Niyonzima umushikiranganji w'ikigega ca leta avuga ko muri iyi nama u Burundi bwasiguye umugambi w'iterambere impinyanyuro ziriko zirategurwa kuri u Burundi bushikije kubona kazoza amafaranga akenerwa hamwe n'ico u Burundi bwiteze kwibanyi y'isi. Uyu mushikiranganji akamenyesha kandi ko u Burundi bwiyemeje kubandanya intumbero yo gukoresha neza amafaranga, gushiraho politike shasha yerekeye kugenzura ifaranga ry'u Burundi, kuvunja amafaranga hamwe no gutunganya neza ibisata vy'uburimyi, ubutare n'agakaka n'ibindi. Umuyobozi ajerwe ivyo kwegeranya amafaranga mu banki y'isi yose Dick Deyman avuga ko iyo nama ari ingirakamaro. Twaganiriye ibintu bihambaye kandi twabonye ko u Burundi bukeneye gushigikirwa kugira ngo bushobore gukira mu ngiro umugambi w'iterambere. Uyu muyobozi akora mu banki y'isi yose amenyesha ko naho u Burundi ari igihugu ca mbere gikennye ariko kiri mu bihugu bitunze ufatiye kurwaruka kibamwo ubutare gifise hamwe n'ubutunzi bwova mu gisata c'uburimyi. Dick Deyman amenyesha ko imbere ari heza hamwe u Burundi nabo bufasha bose nyira umugozi umwe imbere ari heza kandi turiteguye gushigikira u Burundi kugira ngo barangure umugambi w'iterambere. Uyu muhinga avuga ko u Burundi bukeneye gushigikirwa ku nyubako n'inyigisho kugira ngo urwaruka rushobore kuronka ubumenyi bukwiye hanyuma babone kuvyaza umusaruro ubutunzi kama u Burundi bufise. Musomyi wowe uriko urutwumviriza nawe nyene reka mbe ndasoreze ahangaha gusa mwese mpora mutwumviriza mpereye hirya nino basuye gufyonda sabone bamutarafyonda ko kandi ari nako mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cane makagira Imana n'amahera kuri mikoro nje muri ko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.